dusome ijambo ry'Imana. Murabona ko isi igeze ahantu habi. Kenshi ushobora kubona umwana nk'uyu ukibaza ngo ni umwana, kumbe ni shetani. Abadayimoni rero barahimbye strategie, basigaye baca no mu bana bato. Kera nta mwana muto yiyumvira ku bintu nk'ibyo, kugera ku mwana w'imyaka 7 aho usanga yajanywe. Ariko nukuri dukwiye gusenga Imana, kandi umuntu wese agahamagara inkomezi z'Imana kugira ngo atahure igihe hageze, igihe arimwo aho kigeze. Yesu adufashe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Mumfashe uyu munsi dukurikire ijambo ry'Imana ngiye kwigisha. Uyu munsi simvuga ubutumwa ngomba nigisha. Yesu nashimye. Amen. Hari abantu bakunde kwigisha inyigisho. Sawa, ndaza gusenga cyane uyu munsi, kandi ndasengera abantu baboshwe ku rwego rukomeye kugira ngo abantu babohoke mu izina rya Yesu. Mfise ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Riravuga ngo ukwiye guhishurirwa cyangwa kumenya umuntu muri kumwe, cyangwa umuntu mugendana, cyangwa umuntu mubana, cyangwa umwana wawe, cyangwa umugabo wawe, cyangwa inshuti yawe. Ukwiye kumumenya uwo ari we. Eregera ijambo menga nturitahura neza, ariko ndazi ko ari ijambo ritahuritse. Imana idufashe cyane. Amen. Ndagomba Imana igukore ku maso ubwawe, umenye n'uwo mwicaranye, umenye n'uwo mwicarana ku kazi, umenye n'uwo mugendana. Kandi si ibyo gusa, nawe ubwawe Imana igukore ku maso kugira ngo wimenye. Amen. None uyu muvyeyi ntihatunze umwana atamuzi, yibaza ngo ni umwana muzima kandi ari intumwa ya shetani. Imana igukore ku maso umenye ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi si umuntu gusa muri kumwe gusa, na jewe ubwanje ndagomba kwimenya, kandi nawe wimenye. Nyemerera dusubire tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Amen. Nuko rero dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma, turarisoma hariya mu gitabo cha Yesu, cha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cha 23 ku murongo wa 23. Niyo tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 23 hera ku murongo waho wa 23. Udusomera amajambo, nimba hari umuntu ashoboye gusoma abandanye ageze nko ku murongo wa 30, nimba hari umuntu ashoboye kudusomera neza. Sawa. Haleluya. Soma. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Matayo 23 ku murongo wa 23. Haravuga ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya mutanga ikigira 10 cy'imbwija na anasi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa guca izibereye n'imbabazi n'ukwizera. Ariko ibyo mwari mukwiye kubikora, bya bindi nabyo nimubireke. Mwandongozi zihumye muraminina agatuku, ariko ingamiya murayiyongobeza. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma, ariko imbere vyuzuyemwo ubwambuzi n'ugutigagura.
n'ukutigarura. Wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere mu gikombe no mu nkoko, inyuma havyo naho habone kwera. Soma naho Matayo 26 ku murongo wa 48. 26 ku murongo wa 48. Hera kuri 47 ubandanye. Ku 47 haravuga ngo, akivuga Yuda umwe muri bamwe 12 araza azanye n'igitero cyinshi, kizanye inkota n'amahiri, kivuye mu baherezi bakuru n'abashinga ntahe bw'ubwoko bwo 48 haravuga ngo, ariko umugura yari yabahaye ikimenyetso, atuwanja gusoma azoba ari we, mumufate. Bandanya. Ako kanya ashikira Yesu, aramubwira ati, n'amahoro gamwigisha, maze aramusomagura. Yesu aramubarira ati, mugenzi wanje, ikikuzanye nugikore. Buno baraza bashorera amaboko kuri Yesu, baramufata. Amen. Amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Hano twasomye amajambo menshi, kandi ntiturasobanukirwa neza icyo tugomba kuvuga, ariko cyane icyo ugomba kumva. Ariko hano natanguye mvuga ngo Imana igusobanurire umuntu uwo ari we wese, yoba uwo muvukana, yoba umugore wawe, yoba umwana wawe, yoba inshuti, yoba uwo mukorana akazi. Imana iguhishurire uwo muri kumwe kugira ngo umusobanukirwe. Ariko ijambo duhejeje gusoma hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, abayuda cyangwa abafarisayo baravuga ku ijambo rikomeye ngo muzobona ibara mwandyajyamwe. Mu yandi majambo, ndagomba mvugana n'umuntu wese ari hano amenye ko Shetani afise ubuhinga budasanzwe bwo gukoresha ubujyajya mu rwego ruhambaye. Ngomba ko tuvugana ku kijanye n'ubujyajya. Imana iguhishurira umuntu muri kumwe urukunda gukunda ko atari ubujyajya. Amen. Hano bagerageje kuvuga ngo muriyambika imyambaro ariko muramaringira, murambara imyambaro, muratanga n'ibigira 10, mbere ngo nirengarenga mukazitangira ikigira 10, ariko ngo muri njyajya. Aravuga cyane Yesu, abwira abafarisayo, arababwira ngo muzobona ibara mwanjyajyamwe, mwoza inyuma ariko imbere muri imisaka, muri amagufa, mwoza imbere. Injyajya iminsi yose ikwiyorobekako. Yesu adufashe. Injyajya igira nte? Iriyorobeka. Ushaka kumenya ingene injyajya imeze, natangaye Bibiliya yambariye ngo usomye aha turangirije gusoma hariya muri Matayo 26 ku murongo wa 27, ngo akivuga Yesu mu mwanya muto abona Yuda arashitse, ngo azanana n'abakuru bo mu ishengero. Abakuru bo mu ishengero, aho harimo abaherezi. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Abaherezi, abazi ivy'Imana, abigira b'imbere, abamaze imyaka mu gakiza, abavuga ko bazi Bibiliya, ko bazi amategeko y'ishengero, ko aribo baritanguye, ko bakoze ibikorwa bikomeye, n'abandi ngo baca barazi.
mugabo ngo bazana ibihiri n'inkota n'amacumu yo gucumita Yesu. Ngo yari yabahaye ikimenyetso. Yuda ngo aragenda aramugurisha, yari hafi ya Yesu aramugurisha, acazana ikimenyetso, arababarira ngo uwo muza kubona somye nuwo nyene. Mu yandi majambo kumusoma mu bintu bijanye n'abayuda gwari urukundo rw'agahemano. Cyo gituma iyo mbona abasomana ngo nugukundana ngo gusomana rujya si urukundo, ntibaze baguhende. Burya n'ubujyajya bukwiye. Igituma ari ubujyajya bukwiye, konzi hari abagabo bakundana ko ata mugabo ku wundi basomana. Nimba ari urukundo ko mukundana muri abagabo ko mutarigera musomana, ni gute wowe uri umugabo usoma umugore kandi atari gwawe? Ubujyajya. Ubujyajya. Kandi n'ikimenyetso Yuda yari yatanze ngo nimwabona uwo soma. Kera hoho ibigabo byarasomana, ariko byari ubujyajya. Muce mushira kwa maboko. Nasomye mu kindi gitabo nsanga ho havuga ngo muce mukomeza mudunuze, azoba arujya nyene. Iraba igituma ugusomana ari ubujyajya. Araza ageza aho Yesu ari, acamubwira ngo mukunzi wanje, kandi aje kumugirana, aje kugirana kumwicisha, ariko amwisa umukunzi. Ubujyajya bukwije kondisiyo. Amwe wisa umukunzi wiwe, kandi nyuma hari amacumu. Amwisa ngo mukunzi wanjye. Yesu aramuraba, aramubwira ngo nta mpamvu z'uko wirirwa umvugisha, icyo wateguye gukora ntugikore. Ubujyajya. Ubujyajya. Ngomba ko tuvugana ku bintu bijanye n'ubujyajya. Abantu barabeshana. Jewe namye nibaza Imana ishobotse kumpa agakiza gakwiye ku rugero ruhambaye. Imana igushoboze kuguha agakiza gakwiye kugira ngo ubujyajya bukuvemo. Abantu barabesha ko bakundana, abantu barabesha ko bakunda Imana, ariko umuntu wese byitwa ko akunda Imana, Yesu yaramuvuze neza ngo uzomumenyera kuvyo yama. Uzomumenyera kuvyo yama. Umunsi nta butumwa mvuga, uyu munsi ndigisha. Umuntu yitwa ko akunda Imana uzomubonera kuvyamwa yama. Nariko mvuga ngo Imana we igukore ku maso umenye uwo mugendana uwo ari we. Kuko benshi bagendana ari njyajya, benshi bagendana nk'uko Yuda yagendana na Yesu, amwiyorobeka ko amwita umukunzi, amwita inshuti, mugabo inyuma hari amacumu, inyuma hari ibihiri, inyuma hariho urupfu. N'uyu munsi dufise abantu bagendana bagenzanya, bagendana bagenzanya. Turabafise kandi baricarana kandi bakora ku gikombe kimwe. Niyo habaye igaburo ryera, umwe akora ngaho undi agakora ngaho, bagafata igikombe ngo banyoye ngo amaraso, kumbe banyoye umuvumo. Imana idufashe cyane. Turabafise mu bakozi b'Imana babamwo, mu baririmbyi babamwo, mu bakristo babamwo. Bibiliya yambiye ngo harimo n'abaherezi bari baje kumufata. Imana ikurinde ubujyajya. Ubujyajya. Yesu we, ubujyajya. 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 Yesu adufashe cyane. Imana idutabara. Nimba hari ikintu nanka mu buzima ndanka ubujyajya. Yesu adufashe cyane. Kugira ubujyajya. Shetani yararonse inzira zo kuyongobeza bitwa abakristo, kuyongobeza
yitegereza abitwa abasenzi bambara imyambaro y'agakiza, ariko muri bo harimo uburyarya. Bambara umwambaro w'ibikorwa kanaka, mugabo muri bo harimo uburyarya. Uburyarya uruzuye. Indyarya n'umuntu atakwereka n'ibintu byishije, umuntu akwereka urukundo mugabo mu mutima wiwe ahubwo ari wopfa ntago wobona. Indyarya iragutwengera, ariko muri we utabona urenganye avuga ngo ntaco yobona. Indyarya umusengero uvuga ngo Mana ndagomba ungirire neza. Indyarya igasenga ati ese yopfa uyu munsi. Ariko ikintu icyo nkundira Imana nuko hari amasengesho Imana itumva. Hari amasengesho Imana itagirana, hari amasengesho Imana itumva. Igihe cyose uzofata umwanya wo gusengera Yosefu ngo apfa atageze ku ntumbero, uzisonzeshereza ubusa. Ibyiza wotuma ufungura. Indyarya irashavura, ituntuye, ikwipfuriza urupfu no kurya ntige, ariko wewe ukarara uryamye, ukarara usinziriye, ukarara wafunguye. Indyarya hari amasengesho nukuri ko Imana itumva. Amasengesho y'indyarya ayo na Mose yarayavuze, ayo Imana ntiyumva. Umuntu azogusengera ngo upfe, umuntu azogusengera ngo upfe, umuntu azogusengera ngo uhombe, umuntu azogusengera ngo ntukorere Imana, umuntu azogusengera ngo ntiwuzure mpemu yera, umuntu azogusengera ngo ntutere imbere. Nta sengesho ryiwe rizumbigwa. Niwabona udateye imbere ntuzumute ku mwikomo. Imana ntimeze nk'abantu. N'igihe kizoba kitarashika, igihe kigeze naho bose bavuga ngo nupfe, yo yizovuga ngo bandanye ubaho umwana wanje. Indyarya icyo nkundira Imana ni uko itakora nk'abantu, kandi ntikorera ku migambi y'abana b'abantu. Uraza abantu babiteguye no kukwica, bakabipanga, kuguha amasumu, kuguha abarozi, kugukorera ibintu. Uraza inshuro nyinshi abarozi batanga ibimazi no guhomba bagahomba, mbere n'amasengesho ndabona abantu igituma ndababwira ko amasengesho y'indyarya atumvigwa. Dusomere mu Byakozwe n'Intumwa 28, dusomere ku murongo wa mbere twumve. Ayo masengesho ntiyumvigwa. Tunyarukirize twumve. Ibyakozwe n'Intumwa 28 ku murongo wa mbere aravuga ngo tumaze gukira tumenya ko icyo kizinga yuko cyitwa Merita. Ku majambo asonga avuga ngo inzoka ikomora Paulo ntiyagira icyaha. Bandanya rero. Tumaze gukira ego icyo kizinga yuko cyitwa Merita. Ego cyane. Abanyamahanga b'abadebaguzi baratubuka bitangaje, baratwegera neza, batuyengayenga nk'indyarya bitangaje. Baducanira umuriro, baducanira n'umuriro ngo twote, batwakira twese, mbere baratwakira baratuzimana bwa buntu bw'indyarya. Kubw'imvura n'imbeho byariho, kubera imbeho yari nyinshi cyane, batwereka urukundo, baraducanira baratwiyegereza. Komeza. Ariko Paulo amaze gusenya umuganda w'inkwi, Paulo agenda kurondera inkwi, aracana, arazikomanya, arazegeranya cyane umuriro. Inzoka iva mu muriro, sawa, imukomora ku kuboko neza cyane. Abo badebaguzi babonye izo ndyarya z'abadebaguzi babonye icyo gikoko cyenena ku kuboko kwiwe, sawa, baravugana bati uyu muntu ntabuze kuba umwicanyi, sawa, kandi naho yakize ikiyaga idacugwankunzi ntimukundiye kwabaho. Baravuze rero ati karabaye, baramusenga
kugirana gupfa bandanye ariko akunkumurira icyo gikoko mu muriro. Ariko Pawulo ngo akunkumurira iyo nzoka hehe? Ntiyagira inama. Ya bandanye babandi barereka ko azimba, bararereka ko yobyimba cyangwa yogwa bukumbi barabura, ariko bamara umwanya munini babireretse. Sawa, babonye atacabaye barahindura baravuga ati ni Imana. Amen. Komera amashumwa Yesu. Tera haleluya. Abantu hari injyajya zarindiye kupfa, zirindiye kupfa, hari injyajya zirindiye kuhomba, hari injyajya zirindiye kupfakara, hari injyajya zirarindiriye ariko zigiye kubibura, kandi bazohindukira bavuga ngo bwa bundi wa muntu afise iki? Imana. Zonjyaje hari amasengesho atemegwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dusomere ibyakozwe n'intumwa 23 umurongo waho wa 19. Wumve ko hari amasengesho atumvigwa n'Imana. Nyarutsa akoresha umwanya. Wize university imyaka 13. Nyarutsa nkuwa yarangije yose. Ibyakozwe n'intumwa 23 umurongo wa 19. Sawa. Aravuga ngo uwo mukuru amufata ukuboko, aramwikebanya, aramubaza. Reka some navuze 13, reka tuvusome ku murongo waho wa 12. Abayuda bahigira kwica Paulo 23:12. Iryo joro rikeye Abayuda barakorana, bararahira, barisiba yuko batazojya ntibanywe bataricane. Abayuda bararahira, barisiba yuko batazojya ntibanywe bataricane. Mbega batariye ntibanywe bari bagize amasengesho cyane, yaramasengesho baravuga ngo ntituzojya ntituzonywa, turisonzesheje, duhamagaye ubushobozi bwacu bw'ikuzimu, duhamagaye ubushobozi bwacu bw'umwami dukorana nawe, mpaka tubonye Pawulo agizeni apfuye. Nagomba ndakubwira uko barara barapanga bahamagara ubushobozi bwabo bakorana nabwo, ni kwijuru twakurikiye naryo ripanga rikarungika ubushobozi bw'iyo wakurikiye. Ariko Mana yo mwijuru 13 abo bahize bacyo barabasaga 40. Abo bantu bahize barabarenga 40. Bagize plan z'uburyo bwose ko batazojya, ko batazonywa. Abantu 40 injyajya, abanyamashari barahiga ngo Pawulo ategerezwa gupfa. Naco yarabatwaye, nta nico bari basangiye. Yari umuvugabutumwa, yakorera Imana, bababazwa n'ingabire y'Imana iri muri we, baravuga ngo ategerezwa gupfa. Ibibabaza ntibizobura, ariko bazotuntura, bazicwa n'ishavu. Injyajya usomye neza hepfo ku murongo wa 14 naho tutozohasoma. Imana ya Pawulo biramenyekana ngo irunguka umuhungu mwishwa we yari mwiyo nama, ipangwa bona, igigwa bona, nibamenya yuko uyo mwana ari inshuti ya Pawulo, araza mwibira amabanga, aravuga ngo babipanze. Umviriza, Imana izoza yironderera inzira yo gutabara umuntu atari injyajya. Naho injyajya 40, naho injyajya 100, naho injyajya 1000 zizoza zibipanga. Imana izoza ica inzira, Imana iguhishurire abo mugenda n'ingene bameze.
Imana iguhishurire. Amen. Imana igirene gihishurire. Ukwiye kumenya abantu ufise ingene bameze. Birababaje kubana n'umuntu utamuzi, kugendana n'umuntu utamuzi, ariko rimwe na rimwe Imana izihishura umuntu ingene ameze. Erega hari abantu tumenya, tukamenya ibyo batwiyumvirira, mugabo tugapfa kugendana, tugapfa kugumana kuko byanditswe. Hari umuntu ataha umushira, hari umuntu none ujya muvyeyi ujya mwana yomuta. Ariko igikwiye nuko akwiye kumenya yuko uyo mwana aja hehe, kugira ngo acamenye ingene yori yanta amasengesho. Hari ibintu ukwiye kumenya kugira ngene umenye ingene uhagarara. Haleluya. None umugore wawe usanze afise ikibazo wocumuta. Hari aboca bamuta n'ubu hari ababataye muri mwebwe. None umugabo wawe usanze afise ikibazo wocumuta. Ahantu hari ingyage. Umvirize, umunsi jewe nari mfise madamu singujya, abadayimoni bakamutera bavuye mu bantu bamuhenze. Erega madamu wanje bijya bintu byose byamutera si bintu byamuzi uko. Abantu baraza bakamuhenda bakamubwira ati umugabo wawe ameze uku nuku muhebe zangyajya zo mwishengero. Wibaza ngo barabapagani bo hanze, ingyajya zo mwishengero. Abo basenga nabo bakorana ibikorwa ingyajya nibo baza bakamuteramo politiki kugira ngo amhebe, kugira ngo ntanyugururire. Nibo bamuteramo politiki kugira ngo ntangaburire kandi nasumye. Nibo bamuteramo politiki kugira ngo ntiyugurure kandi inzu ari je nayubatse. Hama kubera shetani nawe akorera mu bantu akaca mufata. Igihe yigera kugwara ingwara, akagwara ingwara yo gusara, abantu bo muri famiye yiwanje nibo baje barambwira ati muhebe uracyari muto uzozana uwundi. Muhebe gute wobana n'umusazi, uzozana uwundi mureka sare. Imana ikwiye kuguhishurira abo mu muryango wawe. Erega ndagomba ndakubarire, si byose wemerera abo mu muryango wawe, si impanuro izo arizo zose wokwemera. Naho waba uzihawe na mama wawe, naho waba uzihawe na papa wawe, naho waba uzihawe n'uwo muvukana, impanuro igutandukanya n'uwo mwubatse, izo ntukwiye kuzikurikiza. Izo ntukwiye kuzemera. Naho yoba umuntu agutungiye ubuzima uramubwira ati nzoraraho naraye, iyo rasiyo ndayihevye, inzu wandihira ndayihevye, imyambaro nambara ndayihevye, akunkoresha amakosa. Imana yampamagaye yanyiyumviriye kwitarandema ikanshiraho, irafitiye umugambi naho utarashika. Ndarindiriye isezerano ryanje. Ntukemere ibintu by'ingyajya. Yesu adufashe cyane. Ntiwemere. Mu Migani hari amajambo nasomye ngo umunyabyaha niyakosha ntugirene. Ntiwemere. Umunyabyaha niyakosha. Hari abantu bazakubwira ngo va mu ishengero ukaca wemera kandi nabo bakiri muri ryo, kubera ko utobabaza ati wewe kutaragenda, wewe kutaragenda. Nimba naho yaragiye akakubwira amakuru mabi ku mukozi w'Imana, si rimwe si kabiri abavuga amakuru y'Isiyoni bakayavuga nabi. Turabona ba Yosuwa na ba Kalebu bagiye mu rugendo, babonye abantu bavuga amakuru mabi, ariko Yosuwa na Kalebu aravuga ngo Imana yacu niyabikitwemereye biriya binaki tuzobirya bwa mutsima. Kubera iki bakubwira amakuru yo mu rugendo?
abantu baraguye, abantu barazimiye, abantu baratakaye, abantu barapfuye. Ugendana n'abapfutazi bapfuye mu mutima, bapfuye mu mpemu. Ugendana n'indyarya, we uravye gutya kwishusho ukabona bagutwengera, ukibaza ngo n'abakristo, ukibaza ngo n'abaririmbyi, bakakuzanamwe umugera mubi w'amacakubiri, bakakuzanamwe umugera mubi ukwanka igikorwa, ukwanka umugabo wawe, ukwanka umugore wawe. Ntiwemere, ntiwemere, ntugire, ntiwemere. Abona abadayimo kandi abazoza kubikubwira uzosanga ari abantu bakomeye cyane. Naho woza uvugishwa ijuru rikuguruka, si cyo kimenyetso cy'akakiza kuri jewe. Naho wovugishwa ijuru rikuguruka, naho wokoreshwa ibitangaza, naho wovuga mu ndimi zimeze gute, icyo si kimenyetso cy'agakiza. Ikimenyetso cy'agakiza kuri jewe ni ibyanditswe byera, ni ukubona ibyamwa wama. Ivyamwa wama, ivyamwa wama. Musi umwe nabonye umukozi, yari umukozi wa shetani, ariko je hari abantu ntita ko ari abakozi b'Imana. Nta munyamanyanga azwi ku rugero rukwiye nigera nitwa ngo n'umukozi w'Imana. N'umukozi wa shetani yiyambitse umwambaro w'abakozi b'Imana mugabo atariwe. Yambaye urushato rw'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Uwo muntu araza aravugishwa ku rusengero wari hafi yacu, avugishwa ibitangaza ku buryo n'akari mwino yakakubwira. Abantu barashwa baduka ngo n'umukozi w'Imana, barashwa baduka, bamwe bararaho, abandi baririrwaho, bamuzanira ibintu, ahamara indwi, ahamara n'igira kabiri. Abakozi b'Imana baramwegera, ahubwo yari gutwara n'abantu yagomba, baramwizera, inzugi barugurura, ibintu byose baramwemera. Arayitangisha ku rusengero, akora ibintu biteye ubwoba. Abakozi b'Imana bose baramwemera. Mwijoro buca ari kuwa gatandatu, hari kuwa gatandatu buca ari kuwa Mungu, yaratekera ibintu byose byo mu rusengero. Babyutse mu gatondo yageze ikongo. Ayo n'amakuru nzi y'ukwizera niboneye. Umuravye ari karavugishwa ari kuri podium, akubwira ikintu ngo we kimeze ukuntu nuko ukacurira, ukacwa ubona ko ari cyo. Ivyo ni ibintu niboneye neza n'amaso. Ivyo ni ibintu byabaye kuri paruwasi nzi. Ingaga zinyageza mu ngabire. Hari abantu baronse ingabire yo gucuruza, hari abantu bagiye ku bapfumu babaha ingabire. Abo ndabita izo singabire bahawe n'Imana, nizo bakura mu bapfumu. Babaraba ingabire zo bapfumu, ingabire bibisha, ingabire bakoresha mu kwiba. Yesu adufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ntukabona umuntu mwibarabara ngo akubwiye ibyawe muhuriye mwibarabara, utarakurikirana ingabire yiwe n'ingana ameze, ngo umuhe byose n'umutwe umuhe ngo twara. Ingaga ziruzuye, no ku bafarisayo zariho, no kuri Yesu zariho. Imana tugwize kwimbabaze cyane. Turakwiye gukura mu gakiza. Abantu barapfa bahagaze, abantu barapfira mu bikorwa, abantu barapfira mu rusengero, abantu barapfira mu bintu Imana yabahaye, cyangwa Imana ikabaha ingabire nzima, ejo bakayihindura kubw'inyungu zabo. Niwemere, niwabona umuntu akubwira ibinyuranye n'ivyanditswe byo muri Bibiliya, niwemere. Ntugire gute? Niwemere. Barambwiye ati heba umudamu uzozana uwundi. Ndavuga ati ngiye ku mavi. Madamu wanje ntaco dupfa, naho yoba yagwaye ingwara agwaye na jewe yofata. Mpagarika imiryango, ndavuga ati sinkeneye kumbwira ivyo mumbarira. Igihe namukunda sinabajije umuryango,
igihe namukunda sinabajije mwebwe ko mutamumpitiyemo. rero reka nemere nikorere nihangane, ni jewe nawe, nigwakomera ruzodukomerera, nigwapfa ni jewe. reka kurazwa ishinga n'ibitakuraba. hari abantu bivanga mu bintu bitabaraba, bakaza kwenterevena babyina uruvyino batatewe, bakitabira uruvyino batatewe. bene abo bantu za witandukanya nabo. hari umuntu ariko arumviriza ikintu ndi ku ijambo rivuga ngo iki, indyarya Imana iguhishurira indyarya mugendana. Shetani araza akigira umumarayika w'umucyo, umuntu akambara umwambaro akakubwira ibintu, mama ngo turavukana, ngo turagendana. murambabarira, sindiko ndatesha ugwanko mu bavukana, oya. ariko Pawulo hari amajambo yavuze ngo umuntu niyaza akubwira ibinyuranye n'ibyo twababwiye, ngo naho azoba ari marayika ntimukabyemere. umuntu azogutandukanya n'agakiza naho yoba ari marayika, niko Pawulo yavuze, ngo uwo muntu arakavumwa amaramata. fise ingorane yo kubona umuntu ashobora kumara imyaka n'imyaka mu rusengero adahinduka, kamere ikaguma yayindi, inzigo ikaguma yayindi, ishavu rikaguma ryarindi, ubusuma bukaguma ari bwa bundi, ubusambanyi bukaguma ari bwa bundi. wamukora ko ngo jewe uranzi, jewe tukuzi gute? ahubwo Imana ikutwereke. niwabona umuntu akubwiye ngo jewe uranzi, uzoca uvuga ati ndakubonye sinari ndakuzi, ndakumenye. irego ubu avuze ngo jewe uranzi aba yiyerekanye uwo ari we. ni wa wundi akavuga ngo jewe ngo ivy'agakiza ndabanza ndabidepoze, ntako yigeze agira. adepoze ivyo adafise, adepoze ivyo atigeze abona. umuntu akijijwe mu mvura, ku zuba, mu mageragezwa, mu nzara, mu kurenganywa, mu kubeshegwa, Yesu ngo yicishije bugufi. yoyoyo araganduka, avukira atavukiye. ikiranga umukizwa kw'isi yose n'umwe, n'ukwihangana, n'uguca bugufi, n'ukurenzako, n'ugukorera Imana. siho muri mwebwe aho ndiko mvuga ivyo mudafise canke sinzi ko ari iki. umukizwa n'umwe, umunyabyaha n'umwe. umukizwa wo mu Burundi asa n'uwo mu Iburaya, nimba ari umwe n'umwe. umukizwa w'umurundi asa n'umukizwa wo muri Kongo canke wo mu Buganda, kuko umukizwa yubaha Imana, agatinya Imana. ivyo kuvuga ngo jewe ibisino vyihanganira bisigura ngo nta kakiza ufise. hari ivyo udashobora kwihanganira, hari ivyo udashobora kwihanganira. ahantu rero inyishu ndazi nimuyitanga, kuko hari ivyo mudashobora kwihanganira mwebwe. birahari. ariko n'ukuri kw'Imana ndababwize bene data, nshuti z'umusaraba, ntidutakaze umwanya. nimba hari ibintu udashobora kwihanganira nturahinduka. nimba hari ibintu udashobora guhindukako uracyari uwo kwa Shetani. ipariti imwe uvuga ijambo ry'Imana ku munwa gusa, cyangwa uri mu rusengero gusa, ariko igice kinini uri uwo kwa Shetani. Pawulo yavuga ngo ibintu byose ibyahora bimbera inyungu narabihebye ku bwa Kristo. agakiza gahindura umuntu, rangaje yahora akoresha agaca bugufi. agakiza gahindura umuntu kamere ya rafisi ikaja hasi, muri we hakabamo Kristo. igituma uyu munsi hari abantu benshi basubiza inyuma abantu b'Imana, abantu bameze nk'uruvo, ntibahinduka. babatizwa mu mazi, ariko nibabatizwa muri mpwemu yera ntibahinduka mu ijambo ry'Imana. sinshobora gutahura umuntu ashobora gukura impuzu agaza gusambana yitirirwa izina ry'Imana.
yitirirwa izina ry'iki? Yazi neza kandi akaguma avuga ngo narakijijwe, ngo ndakizwa. Sinshobora gutahura ingene umuntu afata uburozi akica umuntu. Sinshobora gutahura ingene umuntu ahemukira uwundi akamunyaga amafaranga, akamunyaga ibyiwe, akamurenganya, mbere no kumuca akamwica, nawe ejo azopfa. Sinahura nawe ejo azopfa. Nta muntu n'umwe ndabona akora ivyo bintu byose nk'umuntu atazopfa. Ivyo byotuma bigira umupagani atari no mu rusengero. Umupagani atazi Imana na buhoro buhoro. Sinshobora gutahura ingene umuntu amara imyaka 5, 6, 8 mugakiza, abyinira Imana, aririmbira Imana, yicara mu rusengero, ubutumwa buvugwa, akaguma ameze nk'ibuye ryama mu mazi ntiribombe. Kamere y'umubiri. Sanga umugabo ntazi guca bugufi ngo asabe imbabazi umugore ntazi guca bugufi ngo asabe imbabazi umugabo. Sanga n'abantu bamana ata pardon, atambabarira, kandi ngo azoja mu ijuru. Iryo juru ni ryande. Umuntu adasaba imbabazi adatanga imbabazi. Sinshobora gutahura. Iki gihe mu ishengero harabaye ibivangatirane by'ibintu ibyo ari byo byose, aho umuntu gusa aba yabatijwe mu mazi menshi cyangwa ari mu idini ry'abakizwa akagomba kuvuga ngo nanjye ndakijijwe. Nagomba nkubwire, agakiza si ukuba mu idini ry'abakizwa. Agakiza kagaragarira ku muntu. Ayaya, agakiza nivyo kabonekera mu ishengero ry'abakizwa, ariko agakiza sa kuruvangatirane, sa kumugwi, sa ka groupe. Agakiza kagaragarira mu muntu, kakaboneka. Cyagituma Bibiri ivuga ngo umugabo n'umugore babiri bari kumwe, umwe azojana uwundi asigara. Ndababwire bene data, usenga Imana kugira uzoje mu ijuru, sino uzohura n'ibyago bikomeye cyane. Nagomba ndababwire ikindi, umuntu wese abaho abakwiye kwama yiyumvira yuko umwanya wari wose ashobora gupfa. Nta bintu bikwiye kugusamaza. Umuntu ariho akwiye kwibaza ngo naho ndiho birashoboka ejo nkapfa, mbega ejo nojahe. Hari igihe umuntu yibona inkomezi, yibona inguvu, yibona ubushobozi, yibona amafaranga, yibona icyaro uyu munsi, akibaza ngo ni igikoko giteye ubwoba. Hari abantu bakuruta uyu munsi baribagiwe, munsi ntibagihari. Bakuruta inkomezi z'umubiri, bakurusha inkomezi z'amafaranga, bakumeza inkomezi z'amashuri, ariko uyu munsi nta kintu bakihari, baribagiwe. Kandi ibyo bacumukuriye byose byabaye inyegu y'abandi, barabisize. Ntagire ikintu kizogucanga, ntagire ikintu ufise witwaje kizotuma icuri icyo ufise uzocitwaza mu gukorera nabi uwo mubana, yoba amafaranga, yoba icurongoye, yoba icujejwe. Icyo ntigigukange. Umusiguzi yavuze ngo byose nuguhahamira umuyaga gusa. Yesu mwami, kwiye kwama wibaza mu rugendo turiko turarengana. Yesu adufashe cyane. Kwiye kwibaza, uyu munsi mfuye nojahe, inzambi ivuze nojahe. Hari igihe wiyumva, nararavye ujya musore angana kujya ahaguruka byanka atemba, kumuryamikaho nyene twubikinda dusengera hano mu mafyigo. Bamwe bafata amaguru, abandi bagafata umugongo, abandi bagafata hano, bagaterura bakarengeta bakaryamika hasi. Ubuzima bwamucanze adahindukira, kandi umuntu yarakomeye, yarafise inguvu. Hari igihe wiyumva inguvu uyu munsi zikomeye, ukibaza ngo bizohuruku. Uyu mubiri, aya mazi, ututugufa, izi mpemu ziraguhenda. Ubaha Imana. Bibiri iranyereka umugabo umwe yitwa nde, yari umuntu yagize
abagore benshi cyane. Salomo yari umunyabwenge, yari afise ibintu byose, ariko byose ngo asanga byahindutse ubusa. Ubaha Imana, ubaha Imana. Ibintu kubironka turabikeneye, ariko nibigutesha agakiza. Turakeneye amafaranga, turakeneye amazu, ariko yaronke wasize Imana hehe? Imbere. Wasize Imana imbere. Ibyo ubona bitari mu Imana bihebe. Naho wabona umenga ari ibintu bizotuma ubaha ibihe byose, bihebe. Shira Imana imbere. Ubujyajya benabo rero ni njyajya. Njyajya. Imana igufasha cyane. Sinza guteba, washaka no have wibaza ngo ndafata umwanya munini cyane wo guteba, ariko nagomba ndakubwire uyu munsi ndazi ijambo tuvuga. Uno munsi twavuze n'ijambo rituma umuntu atekereza cyane. Iyaba wari kuratekereza wibaza neza, kumara imyaka mu ishengero utarahinduka, ukumva ubutumwa ntuhinduke. Madamu wanje yaranyigishije, nagwanye intambara yo kumwihanganira ku bintu ibyo ari byo byose biteye ubwoba, ariko icyatuma nanjye naramwihanganiye nuko nawe yari yaranyihanganiye. Naraharura, hari abantu badaharura. Jewe icyatuma ndamwihanganira mu bintu bibiri. Icyambere, yankunze jewe ndumukene w'inyuma y'abandi. Iwaba arabakire bafise amaka, bafise amafaranga, anyemera antoye mu bandi basore, abandi basore bose babakire, nanje ndi uw'inyuma. Ivyo ndabiharura, ndabyibuka. Inyuma yaharagwara bambwira ngo ndamuhebe kubera amagara ya mukitsi. Cyanibuka nanje ingene yantoye ndi umuntu w'inyuma, akanyigura ndi umukene, turara mu kazu kutwatsi akanyigura. Ndavuga ngo uyu muntu ariko atwawukanisha ngo ndamuhebe kubera amagwara, ntazi yo yankuye, nzomugwa ko nazo bari umusazi mpaka mbonye apfuye. Hari abantu batarekonesa, batibuka n'umunsi n'umwe. Yibuka ibyo agezemwo gusa, atibuka Imana yamukuye, atibuka ibyo Imana yakoze. Ibije biporomoka afatana n'ibyo, adafata umwanya ngo yibaze uyu muntu yambereye iki mu buzima, yamari iki mu buzima, yamfashije iki mu buzima. Jewe naho wongira ko amakosa angana gute, ndibuka ibyiza wankoreye, bigatuma nihanganira amakosa yose uri kurankorera. Ndibuka hagenza mbona umugabo n'umugore bashavuraniye nkabaza, nta n'umunsi n'umwe mwigeze mukundana, nta n'umunsi n'umwe mwanezerewe, nta n'umunsi mwigeze mukundana, nta munsi wamwisesheri, nta munsi mwatwenze, nta munsi wafashe akantu umutamika uvuga ngo ndagukunda cyane, nta munsi warara utamwandikiye, nta munsi wamwiyumvira ngo warabayeho. None ujya munsi waroyeye, habaye iki gituma murabana nk'intare, murabana nk'ibikoko, mutizerana? Nibyo birashoboka ko shetani yaje, ariko umviriza, ntabyo kuvuga ngo shetani arabaho. Kwani intambara usubira inyuma wibaza, gute umuntu mugendana, gute umuntu musangira, gute umuntu mukundana, akantu gatoya kabaye ugahita ufata ingingo uwo mwanya nyene. Shetani nibyo bari kararondera kugira ngo abonone. Icyakabiri, shetani arashobora kubona ibyiza ugomba kubamwo, uyo mwanya nyene shetani akazana ibituma uva mu ivyo byiza. Shetani arashobora kubona urugero ushobora kugeramwo, shetani agacaza, akazana impamvu zituma udashobora gushika mu ivyo bintu. Mbega erega shetani abonera kure ibizoza. Ubu iyo mfata ibyabaye nivyo bateranije, byo babwiye madamu, yo bivyo batubwiye, tukabikorerako, tukavyonona, tukabisambura, ubu tuba turi imbere yanyu dukora ibi bikorwa. None wibaza ngo shetani ntihari yabonye ibi bintu? Sa iri shengero riba rihari, nta baba barapfuye kubera mutashoboye kuboneka kw'iki gicaniro. Nta baba barapfuye gahemu, baba barapfuye hano barahari, batabawe n'ubushobozi bw'igicaniro cya hano kuri Repentance.
abazimu baba barabamize. Shetani apanga ibintu nk'ivyo rero, yabonye ibizokoreka akaca avuga ati bariya abantu rero bokize, reka uwo bakiza ndamumire mironzwa, ndamushira imbere y'umutego, bikunde bariya abantu nze ndabisasire, giriyere kubone kure. Hari ibintu ucamwo atari byo kukugirira nabi, aba ariko birakwigisha kugira ngo ejo uzobe ukomeye. Giriyerekwa, reka kuzufata ingingo, reka urahuruduka. Abazimu bazi ukaca ufata ingingo. Ndibuka umunsi umwe ingene Imana yangiriye neza ikanezereza. Nari nkitangura ishengero, ntiryari bwakure ngo ribe rinini. Twasengera ahantu mu ishuri hari abantu bakeyi, nitwashika n'abantu 100, twari nk'abantu 50. Hariho umukobwa umwe ndamubuza kuja ku mugabo. Ati wamubujije kuja ku mugabo gute? Yari asanzwe afise umugabo bavanye. Uwo mugabo rero araza akambwira ati umugore wanje ndamukunda, n'ubu nshaka ko tubana, ndafise ibintu byose bisabwa ko tubana. Uwo mugore akanga. Uwo mugore acakundana n'uwundi, kandi umugabo ariko aramwiruka inyuma, aza agaca bugufa agafukama ati nanyemerere tubane, amakosa yose nagize ndihana ayambwire. Uwo mugore ati sinshobora, ngiye kurongorwa n'uwundi. Ndamuhanura aranyankira, afashe ingingo yuko yanse kunyumvira, aca arambwira, je ndamubwira ati nta kundi kutavyumvise, genda nta kundi. Sije ndakurungitse mugabo, nta bukwe bwawe buhari, nta n'umukristo azoguherekeza, nta n'umuririmbyi, ugiye mu vyaha. Twebwe ntitwemeye urubanza rwawe kubera hari impamvu z'uko vyari kugenda neza. Acarashavura, yari ngyajya yo mu mutima, iranyemerera kumenga aragiye, ariko aza gutegura ibindi bintu kanaka. Musi umwe ndiko ndagenda mwibarabara, ntazi vyabaye, duhurira mwibarabara. Je ngenda uku nawe agenda, duca turahura mwibarabara. Ngiye kumuramutsa abaransumiye mu izosi. He uwo mukobwa mu izosi gutya, nari nambaye agashati, acara gafata aradwega hamwe ijisho umenga rigomba kuvayo. Mwibarabara abantu bose baca barazunguruka, bamwe ngo nigisuma, ngo nigisuma. Arahora nanje ndahora. Numva mpemu w'Imana ambwira ngo ntuvuge, ndaceceka. Arakwega amate mu maso, ipu yaramvumye mu maso, haratota amate. Nkihanagura akavuma yandi, nkihanagura akavuma yandi. Amajwi araza aravuga ati uyo mukobwa akurusha inkomezi. Ani wo mucanira ikofe n'ingumu, agatarikira hari ukaca ugenda. Irindi jwi riraza, tuzoba upfuye, ntuhirahire, ntunamukoreko, ntunamusunike, ntunakore n'ikintu na kimwe. Canihanagura amate, numvira mpemu yera. Arazungagiza, afata uku yari yafashe hano, azungagiza jana hariya kwega, terera hariya subira. Ndahora. Yamfatiye hajya kuri Saint Michel, arankwega angeza kuri Bata muri ville, akwega nk'impene. Ndagenda, none mubona nkiziritse, ndacari ku kiziriko. Ankura hajya kuri Bata, abantu barakorana, aramvuma, arasubira, ndaceceka. Yesu ivyo bamukorera byose ntiyaceceka, arahora. Mpemu w'Imana gumana nanje. Turagera kuri Bata, hajya kuri kioske, arazungagiza, arazungagiza. Acarahindura, aramanukana kugera kuri Leo, hari erewo ya kera. Mwibarabara abantu bagenda inyuma bakurikira induru. Ndahora
ndahora. Mubona ntakiri umugabo? Sindi umukozi w'Imana. Ntabwo ndi umukozi w'Imana kweli. Oya, ntabwo ndi umukozi w'Imana. Ndiwe cyangwa sindiwe? Tuhagarara hajya kuri Leo ya kera, kuri Lombo. Arazungagiza ndahora. Arakata. Azananira ibarabara tuja kuri PC. Turaza. Umwe imbere, aje imbere gutya kwego. Tugenda gutya. Agasubira bakajya ngo Jawuranze. Hipu. Nkihanagura nkahora. Turaza tugera hajya kuri PC. Turaharenga. Icyo gihe twasengera ku gashuri kari hajya kwijabe. Mu ishuri niho twari turi. Tuhagaze hajya aramara umwanya ariyumvira. Mbona abantu bose bari inyuma yiwe. Bamuvuye ko hasigaye batatu. Abandi bose bagiye. Mbona hasigaye ndihangana arakwega turamanuka. Tugeze hajya mu mahwane ya Prince Reja na Yazino. Mbona babiri bamusigaye ko baragiye hasigaye kamwe. Nanje nca ndikaza ndafata nawe. Navuga hati turi babiri. Ndamubwira turandekura ntundekura. Urandekura ntundekura. Abona ndashavuye. Urandekura ntundekura. Abazimu bari baje. Numva mwemu yarati pu. Sobeza hasi ukuboko. Ndikwega gusa mugabo nkuja kuri Prince Reja arankurikira. Tugeze kuri Prince Reja hepfo turabizi. Atuburero araduga nta nkomeze tugende ngiye mu Rugombo iwacu yomva tujane nitwagera iwacu nawe uraza kubona ibyo wankoreye nawe urabibona. Ni parking yo mu Rugombo yari kiri mu Ruvumera niho yariri arikaza kumba aho hantu hose. Tugeze hepfo nk'ukata tuja mu Ruvumera arandekura arandaba aramvuma arasubira aramvuma ndatwenga arambwira ngo none bujya wewe urakomeye canke ntukomeye. Ndatwenga aravuga ngo none wewe urakomeye canke ntukomeye. Ndihanagura amate ndatwenga ndazunza umutwe cyandagenda. Ngeze imbere ngo sha ngo wewe ngurahatswe. Ndagaruka ati mpatswe niki. Kumba aho hantu hose yarafise ibintu bya registra amajwi, ivyo nza kuvuga, ivyo nkora. Hirya ahantu nabona haraba ariko barakamera ibiriko biraba. Ibintu byose bariko biraba, bariko barabifata amafoto. Mugabo bararaba basanga nta hantu na hamwe namurabye, nta na hamwe namukubise, ahubwo niwe yaguma akwega jana. Mvuye ngaho ngeze hirya umwe acaraza ampapore ngo sha ngo wewe ngo umukozi w'Imana ngo ivyawe ngo vyari bihereye. Anyereka ivyo yakameye, anyereka ivyo yafashe. Ati bari baduhaye mission uyu munsi twagomba tugukwiragize ku mbuga zose. Uyu munsi nyene wozorinda upfa udasubiye kuja imbere y'abantu. Ati none mission iratunaniye, wewe uri umukozi w'Imana. Ofere mfashe ubona amate akiriho, amate aracyariko. Amate ni gute udashobora kwama ibyamwa? Ni gute udashobora kwihanganira ikintu? Ni gute witwa ngo ufise Imana muri wewe? Ni gute witwa ngo urasenga mugabo ikintu cyaco cyose ukabunani watanu umwanya uhetse?
ni gute witwa kuri umuntu w'Imana ariko utihangana? Ni gute witwa kusenga ariko utihangana? Ni gute witwa kuri umukozi w'Imana umuntu akuvuze uwo mwanya ukabufasha ingingo zitabaho? Ni gute wamarindagiye wamarinda bivuyemo ni gute usenga Imana yitwa gute? Uwo muntu yarahuye n'ingorane ku isi nzima. Ya mate yose yamvuma jewe umuravye ingenasa afise ibikomere mu maso yiwe, afise ibikomere, yarahindutse amazina. Uwo mugabo yaciye amuta, n'uwo yararoyeko, n'uwa mbere acaramuheba, acaragwara ingwara. N'iyi saha agenda nk'agashusho. Iyo ndamubonye mw'ibarabara nifata mu maso. Iyo ndamubonye umuravye mu maso ingenasa igayasa, aragorewe hano ku isi, aragorewe hano ku isi. Jewe namuhariye kera, nta nubwo namuhariye kera, nta n'ingorane n'imwe namuhariye kera. Sinigeze ndamusengera nabi, nta n'ibyago nta n'amagogo, ahubwo niwe vyananiye kuza kunsaba imbabazi. Jewe namuhariye kera, namuhariye kera. Hari abantu bakora ibyaha no gusaba imbabazi badasaba imbabazi, bagakora ibyaha no kutihana ntibihane. Ikintu bita ubujyajya bwo mu mutima abantu ntibabwihana, baguma bishigikira ngo barahagaze, ngo bari mukuri, ngo n'abantu b'Imana. Kubera iki? Ubujyajya. Nta kintu na kimwe udakwiye kwihanganira. Umunsi umwe umuntu yarambesheye, ndamwibuka. Ambeshera icyaha gikomeye cyane, kiremeye nk'amabuye, ntovugira hano ko nagikoze, kandi akivugira imbere y'ishengero ry'abantu. Abantu baca baraza ati niho twari turi. Ntamwitwariye, twebwe turi vyabona. Utamwitwariye ibintu yakuremetse, utamwitwariye twebwe cyanavuga ati nukuri pe, si kwa Mungu, siho yabivuze. Nza nitware ryari? Ati kuwa mbere jo mu gatondo, ati nukuri nzinduka kwitwara, turahari muzodutumeko. Sandagenda kwitwara. Je nitwariye kuri sentare yo ku mavi. Nitwara ndabwira Imana ati Mana urabizi, bijya yavuze urazi ko atari byo, bijya yavuze yandemetse intebe ishushe, ariko urazi ko atari byo Mana. None jewe nja kwitwara, ninamutsinda bimpiki, ngiye kwitwara imbere y'abantu kugira nerekane ko yandenganije. We urazi ko yandenganije. Umuntu byababaje atari we babivuze ko abari waja kwitwara, ariko jewe ndazi neza Bibiri ivuga ngo bazobahama, babarementaniriza, babarenganya, bababwira ubusa. Muze munezerwe muhimbagwe, kubera impera yanyu izoba mu ijuru. None rero ndanezerewe ko bavuze ibyo ntavuze, ndanezerewe ko bandemetse inteba ntazi. Imana Data nyihera amahoro. Abantu rero bababaye kandi atari bo babwiye, bagende bitware. Urakoze ku rubanza ndarutsinze mu izina rya Yesu. Naratsinzwe cyangwa naratsinze? Ko ninde yabaroze umugani wa Pawulo? Hako mwarabuze sentare kweri mwitwaramwo ko zihari, ko muzigendana. Gute mutokwitwara ku mavi, gute mutokwitwara imbere y'Imana? Ariko Mana yo mwishu, abazimu baguteye ufata ibitari byo. Warabuze ahantu witwara. Mu gatondo baraza ati ko kutaduhaye umutahe wiwe, kutaduhamagaye. Tije nahejeje kwitwara bazobahamagara. Tijari tijewe sinzi. None wewe witwaye nibakubwira utu munsi tuzokwitaba. Tijewe proclaire nitwaye ko ntiyampaye umunsi mugabo ndarindiye.
ukwiye kugira ibintu wihanganira, kandi ukwiye kwitwa umukizwa yubaha Imana. Sindababujije kuja kwitwara, ariko na Bibiliya iravuga ngo mwene data niyapfa ikintu n'uwundi imbere yuko aja hanze abanza ace mu nzu y'Imana, hanze ace imbere y'Imana, hama babagira inama, kandi mwumvire Imana, mwumvire ijambo, mwumvire agakiza, mwumvire guca bugufi. Ntabwo dukwiye kuba indyarya zo mu ishengero, ntabwo dukwiye guhomba ibikorwa twakoze, ntabwo dukwiye gukorera ubusa. Bene data, inyuma y'ibi bihe turimo hari urubanza. Imana izoshira mu rubanza umuntu wese ibyo yakoze akiri hano mu isi, azoja mu rubanza. Hari urubanza rurahari, kandi uru rubanza nta giturire, nta mwana wa mama, nta muryango, nta ukuvugira. Icyera ni cyera, icyirabura ni cyera. Tinya Imana, ubaha Imana, gororoka, senga, gendana n'Imana. Nimba uri uwo guhinduka, bimenyekane ko hari imbuto y'Imana iri muri wewe. Ugomba gusenga Imana. Ni giki kiri muri wewe gituma udahinduka? Yo Mana yera, Mana yera, Imana impe gutahura aba turi kumwe, kandi Imana iguhe kwitahura nawe ubwawe. Jewe naho umuntu abangiriye nabi, mfata umwanya nkibaza, mbega mwe ibi bintu akoze nta ruhara ndabifisemo? Mbega ibi bintu bavuze kuri jewe nta ruhara ndabifisemo? Mfata umwanya wo kubanza kwibaza, mbega Mana umbona gute? Mwiki kintu mbona gute? Aha hantu mbona gute? Iyi dosi mbona gute? Nkasiguza Imana, nkaraba icyo Bibiliya ivuga, mwumva icyo Mpwemu yaravugana nanje. Bene data, nimuhava mwibaza bwira bugaca, suko bizohora. Hari ijoro rimwe rizoca umuntu yapfuye cyane rigaca inzamba yavuze, kandi umuntu wese azoje imbere y'iki? Imanza. Jambo rirabivuga ngo ibyo urabikora Imana igahora ukabinyegeza. Hari abagabo usanga bafise ibanga bagakora ibintu abagore babo ntibabimenye. Hari abagore usanga bafise ibanga bagakora ibintu abagabo babo ntibabimenye. Bakagura amaparasera abagabo ntibabimenye, bakagura amazu abagabo babo ntibabimenye, bakagura imiduga abagabo babo ntibabimenye. Uri umwicanyi, uri umwicanyi. Igituma uri umwicanyi ntukizi. Waguze agaparasera, wafashe amahera wasize kuri konti, waguze inzu, waguze imodoka, kandi ubuzima bwacu ni nk'umunsi. Umuntu ashobora kuba ariho muzima mu mwanya akaba apfuye no gupfa agapata avuze. Abana bawe bazokwicwa n'inzara, abana bawe bazopfa bangara batagira icyepfo cya ruguru, amafaranga wasize kuri konte, amaparasera warayanyegeje. Yo uri umwicanyi. Abana bawe ugomba wewe ubwawe uriyishe, n'abana bawe wice nabi. Naho waba ufise konflikt na madamu wawe, abana bo bahoye iki? Yesu adufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ivyo byotuma biba ku mupagani. Ndatangara umuntu yitirirwa Kristo, umunyamasengesho, umuririmbyi, umuvuga butumwa, ugasanga agendera mu manyanga nkayo. Indyarya kagendana n'umuntu muri we avuga ntacyo yobona no kwica. Wahura n'ingorane ngo wahura n'ikibazo ngo si warubonye. Kagendana n'umuntu ufise ibintu ushira kuri Facebook, ufise ubuntu ushira kuri status by'indyarya gusa by'ubujambo jambo. Kagendana n'umuntu witwa ngo urasenga, uvuga amajambo gusa, ukubita kuri stati yo kubabaza abantu, yo kudonda abantu. Ntabwo ukijijwe wewe, ntabwo uri umukizwa. Umukizwa aba yarakijijwe agakizwa ibintu byose. Nimba uri umuntu w'Imana by'ukuri,
hinduka. Reka dusenge. Mbega hari umuntu yumva yagiraniye ubujyajya n'uwundi? Kugendana n'umuntu ufise ibintu muhisha wanyegeje wabitse mu mutima, mutwenga mugabo hari amabanga wamunyegereje. Jewe vrema suko, jewe ndi umunyembo, navukiye imbo, mbu umunyembo nkuririmbo, ikintu gihari ndakubwira ati jewe nababaye iki kirera, ndagusavye imbabazi. Kandi nkusavye imbabazi ndakikubwiye kiba giheze. Ububaye nk'umumarayika imbere yanje, ushaka kubinyegeza ubigendana, kazi kawe gumana uwo muzigo jemba nawe utuye. Hari abantu uyu munsi rero bafise imizigo y'inzigo bagendana. Imizigo yiki? Imizigo yiki? Imizigo y'inzigo bagendana, bararushe bararemewe. Ugaza wumva umuntu yuhusha ngo ni inzigo. Inzigo ipima nk'amatoni iramuruhije. Nezegwa nimba hari umuntu wikoreye muture. Umuntu wikoreye igirene muture uruhuke, muture uronka amahoro, muture. Reka kwikorera umuntu mu mutima, muture. Reka kwikorera uwo muntu muture. Umuntu nawe ngo kugira mukomeshe ngo ndamwereke, bagenda bavuganira ku ma Facebook bashira kuri status, akandika urujambo ubundi akandika urujambo. Kandi mu wa Mungu baba bari ngo je ndi umukristo ndashinga intahe naho igihugu cyose contwe. Hanyuma bateri korasi ngo nzohagarara ntatinya umwami azondemeza. Aho rero ngo ariko aramwemeza ko azohanga ngo je ngo sindagutinya jewe. Wuzuyemwe ibisigo shetani yaragutwaye. Baririmba indirimbo y'Imana nawe ukayishira mu mubiri, baririmba indirimbo y'ijuru nawe ukacubishira mu mubiri mu majambo. Birambabazaga mana. Je nagomba ndababwire nta n'umunsi n'umwe twogiranira agakonfri n'umuntu ngo nje hano imbere nja fitani agakonfri n'umuntu nje hano mvuge ibyo nkundira no vuga iki. Naguhamagaye ngo ndakubwire numa ndakubarira ushaka ureke kuvyumva. Jewe ndidesharija nkumva niboneye amahoro, wowe ukaguma wikoreye inzigo, ariko je mba nironkeye amahoro. Nta canja hano nkavugishwa, nkavuga mpemu yera kanyemera Imana rikambona, nawe ukaguma ujingitwa huri wikoreye ibiti nk'amabuye, umeze nka wa mwana bagaburira amabuye, nawe ukaguma urya amabuye uhekenya ishatse amenyo. Nzovuga, nzosenga, nzobana n'Imana, ariko nagomba ndaguhanure abantu bose mwikoreye imizigo y'abantu, muve ngaha muyituye, mwikorere imizigo y'ukuzura mpemu yera. Abantu mwikoreye imizigo y'inzigo n'ibyago, inzigo tura nimwambare imizigo, mwikorere imizigo yo kugororoka. Hari abantu bicarana hano mu rusengero bataramukanye, barabanye umwe inkare inzigo, muhura hariya umwe agaca hariya uwundi agaca hariya mwibarabara. Ninde sohora uwo mwasi mubi yarabononye? Ntango je no bangayitse ngo ngiye kumusaba imbabazi. Gumana ubwo buguizo, gumana datu ko kutagawa. Nagomba nkubwire wanka kugawa n'umuntu ukagawa n'Imana. Sa mbega umuntu akugaye yo kugira iki? Nibigoye cyane kugawa n'Imana. Imana ikugaye. Genda rangije ngomba senge. Hari umuntu yumva afise ico yo kwitatura n'Imana. Hari umuntu yumva yuzuyemwe ubujyage.
hari umuntu yumva yoca bugufi mu mwami Imana, hari umuntu yohinduka. Ariko nta muntu uyu munsi Imana yotera iteka ngo igendere imumurikire mu maso imwereka ahantu yanse guca bugufi, yanse ko nta muntu Imana yogendera ngo imwereke uwo bari kumwe ingene ameze. Nta muntu Imana yogendera. Sintahura. Hari abantu badakizwa, hari abantu bamana ishavu. Urazi kubaho ata ntawe ufise mubo mubana cyangwa mubo mukorana sa ata muntu yokubwira ngo uyu mupapa n'umunyamahoro, uyu mukobwa n'umunyamahoro, uyu muntu n'ukuri. Ata ntawe ufise kuba ata ntawe ufise muri quartier, mu muryango, muri famille, nabo muvukana ata muntu yoguha intaye, nabo mukorana ku kazi ata ntaye, muri korara ata ntaye, bakunze gusa ngo ujya arishima ngo ujya ameze uko nuko intaye. Bundi biko gukora byakabaye byari byo kugushingira iki? Intaye. Intahe niryo juru rya kabiri. Intahe niyo nzira ya mbere yo kwemerwa n'Imana. Sa nivyo intahe ni kimenyetso cya mbere yuko uwo muntu ivyo ari karakora. Ego hariho ibiba mwibanga bitazwe, ariko intahe iragaragaza 50% ububi bwawe cyangwa ubwiza bwawe. 50% ububi bwawe cyangwa ubwiza bwawe. Intahe. Rondera intahe nziza. Turubusa gusa hano mu isi, turi mu ngendo. Hari abari bakomeye cyane, bari bahambaye, bari abakomeye bavuga ari kijana, so wawe mugeri wa wiki bararenganye, ntibakiri hano mu isi. Rondera intahe iva ku Mana. Nimba hari umuntu yipfuza imbabazi z'Imana arashobora guhagarara tukamusengera. Twinjire mu bindi bikurikira. Umubiri uguhenda utembanwa n'umuvo utagaruka reka kunjana be mugenzi ngesoza zimurikira abandi bose icyuma Yesu agomba nuko umubiri uraduhenda uje utagaruka. Yo Mana yera, Imana yo ntabara abarepantase bakazobona Imana. Imana yo ntabara abari imbere y'iri shengero. Imana ikabacisha bugufi, Imana ikabahindura, nanje Imana ikampindura ku rugero rwiza. Nubu ndacagwana intambara yo guhinduka, ndacagwana intambara yo kwezwa, ndacagwana intambara yo kwihangana, ndacagwana intambara yo kunesha. Ico mpaba abantu bakamera nkanje, bakagwana intambara yo kwezwa, bakagwana intambara yo kwihangana kandi bakayinesha. Gwana intambara nziza yo kunesha, gwana intambara nziza yo guca bugufi. Reka kugira ibyo wumirako ngo arandenganije, ngo niwe yantanguye, ngo noba nsuzuguritse, ngo noba ngayitse. Yo hari abantu benshi bari bakomeye cyane uyu munsi batagihari. Nta kintu na kimwe udakwiye gusaba Imana ngo ikubabarire. Mana ndaciye bugufi imbere yawe, ndagufukamiye kuyu mwanya murengezi w'isi. Aba bantu ndabasabiye imbabazi, aba bantu ndabasabiye imbabazi. Imana Shetani yarabarashe ntibabimenya, Shetani yarabakomerekeje ntibabitaho.
buzuyemwo ubujyajya, buzuramwo ububeshi, buzuramwo kugugunga Imana, bagendana ibintu bihishijwe mu mitima yabo, ariko ntibigeze bamenya ko barashwe, ntibigeze bamenya ko Shetani yabagendeye, ntibigeze bamenya yuko bavuye hafi yawe, ntibigeze bamenya yuko bavuye mu bwiza bwawe, bagumye bihagarara ko ku rugamba, bagumye biremesha mu mitima. Ariko ndabasengeye, bahe kwitahura, bahe kwimenya, bahe kwitahura yuko bavuye mu bwiza bwawe, bahe kwitahura yuko bavuye mu mbabazi zawe, kugira baguhindukirire Mana. Ibyabo ntibiherere ngaha Mana, ibyabo ntibiherere ngaha. Batabare ntibazogira iherezo ribi, batabare ntibazogira iherezo ribi, batabare Mana. Tabara ishengero rya Repentance. Ndafukamye imbere y'igicaniro, nsengera imbabazi, sabira imbabazi ishengero rya Repentance. Mana waraduhamagaye, Mana waraduhamagaye, Mana waraduhamagaye, ariko abadayimoni barivanze. Mana warahamagaye abaririmbyi, ariko abadayimoni barabatera. Mana wahamagaye abadiyakoni, ariko abadayimoni barabatera. Mana wahamagaye abavuga butumwa, ariko abadayimoni ntibabatinya. Mana wahamagaye abaprotokolo, ariko abadayimoni ntibabatinya. Mana wahamagaye abasekirite, ariko abadayimoni ntibabatinya. Wahamagaye abaririmbyi, ariko abaririmbyi ntibabatinya. Abadayimoni ntibabatinya. Wahamagaye ishengero, ariko abadayimoni ntibabatinya. Yesu nasenge ishengero, Yesu tabara ishengero, Yesu ishurira imitima iri hano. Mana gendera ishengero, Mana gendera abaririmbyi, Mana gendera abadiyakoni, Mana gendera abasekirite, Mana gendera abavuga butumwa, gendera abasenziyo. Mana, 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 Mana. Bakore ku maso Mana, bakore ku maso, nibaririmbire mu mubiri, bakore ku maso, nibasengere mu mubiri, bakore ku maso, bakore ku maso, bakore ku maso, bakore ku maso, nibaririmbane bankana, bakore ku maso, nibagendane bankana, bakore ku maso Mana. Kora ku maso ishengero ryawe, tugeze ku mugoroba Mana, abantu ntibagitinya icyaha. Tugeze ku mugoroba Mana, abantu ntibakigutinya ngo bakubahe. Tugeze ku mugoroba Mwami, ku kirengazuba niho turi, ku kirengazuba. Ndabona umuntu yarambiwe ku kirengazuba. Kirengazuba Mana, abantu baraboregwa bagasenga, abantu banwe biboreza bagagukorera, abantu barasambana bakabigira ibanga, abantu barashavura bakaba kwicana bakaguma basenga. Ku kirengazuba niho turi, ishengero riraterana. Mana tari ishengero, turakwinginze Mana, turasika ivange mu ishengero, turasika ivange mu ishengero, turasika ivange mu ishengero. Abisirayeli bagendanye n'ikivange, bahuye n'ingorane zikomeye, hindura imitima ya benshi. Turasika ivange Mana, tabara abantu barakumenye, ariko Shetani araza arabavangira. Baraje barihana, ariko Shetani baraza arabavangira. Abamenagura amaso nka Samusoni, ntibamenya neza. Ndabasenga
ndasengeye nyemerera iri shengero ry'uyu munsi rihinduke, ishengero ry'uyu munsi rihinduke, rive mu ikivange, rive mu ikivange, rive mu ikivange, rive mu ikivange, abakizwa bakizwe, abakumenye bakumenye, bimenyekane ko ari kumwe nawe, ko bagendana nawe, ko ari we bakurikiye, bama ivyamwa bikwiranye, basobanuke. Yes Mana, turagushimiye urima. Urazi umwe wese ivyari karakwereka mu mutima, ubasha kubikorerako. Hari abakomantaye imitima, hari ababaye nabi bapfuye. Mana, ndagusenga gose, ndakwizera kuri Imana ishoboye. Urakoze, icubahiro kibicawe, amashimwe abayawe mu izina rya Yesu. Ivyawe ntibiherere gusa mu guhagarara, ariko ivyawe biza, guhagarara kwawe n'ingingo ufashe bizane ivyamwa. Yesu nashimwe, bizane ivyamwa. Amen. Bizane iki? Bizane iki? Nuko sasa iri jambo nk'iri ni jambo rizana ubugingo mu mutima, kandi rigahindura umuntu ku buzima bufatikana, ubufatikana budafatika. Niwavyumvira ndazi ko ribona igitangaza c'Imana. Ngomba senge, nari navuze ko uyu munsi tugira amasengesho adasanzwe ya deliverance, ariko bene iri jambo numva mwemu w'Imana yanyemeje ko haba deliverance yo mu mitima, iyo ku mibiri nayo ikaba uwundi munsi. Nakubohoka mu mutima, mwumva muha agaciro, mwumva mushaka kubohoka ku byababosha inyuma honyene. Iri ni deliverance yo mu mutima, kandi iyo habaye deliverance yo mu mutima ukaronka amahoro, n'abadayimoni b'inyuma nabo baraguruka batinye ikiri mu mutima wawe. Kuko iyo habaye kubohoka mu mutima haba kwizera, hakaba gushikama, hakaba kwizera, Imana ikabana nawe. Iyo haje deliverance y'inyuma rero ifatiye mu mutima ko uhagaze neza, abazimu baca batumuka kibiriraho. Nyemerera rero deliverance speciale yo ku mibiri tuyigire kuwa Mungu, ariko uyu munsi haboneke kubohoka mu mutima. Yesu nashimwe. Nta muntu yokomera amashi kubw'iryo jambo. Amen. Kubohoka ko mu mutima gufise umumaro ukomeye cyane. Hanyuma rero ku munsi wa Mungu ndabibatangarije, ndabibabwiye, nimba hari umuntu abaho ari mwiri koraniro, ndabinginze n'abashitsi, nabonye mw'abashitsi, ndabatumiye kugira ngo muzobone igitangaza cy'ibintu bifatika, imbona nkubone. Amen. Mundu w'izibiri twagize deliverance, mwarabonye ivy'Imana yakoze? Nimwabibonye bigaragara biteye n'ubwo. Nukuri kw'Imana ndabasabye, ushaka nimba ufise utumira umutumire ku munsi wa Mungu, n'umuriro uzokwakira aha hantu. Nimba ufise n'umuntu agwaye ingwara yananiranye, ndamutumiye umuzana. No ku maradiyo tugiye gutumira, nimba ufise ibohero ryakuboshe mu rwego ruteye ubwoba, nimba ufise ibyapfuye byaboze byanutse, ku munsi wa Mungu hazoca uwambaye aha hantu. Ndasabye abasenzi musenge, mwongere kuwa Mungu muzoze mwariye, mwitegurire kurya kugira ngo muze mukoresha inkomezi z'umubiri, nazo zirakenewe. Hazoba inkomezi z'imwemu, habe n'inkomezi z'iki z'umubiri, kuko kuwa Mungu uheze mwarabona abantu 30, 40, 50, 60 hatabaye inkomezi z'umubiri. Ni hatari mon frère. Kuwa Mungu uzoze wariye, urabona ko wadufashije gufata abantu izo nkomezi Imana ibizikeneye kuzikoresha gufata abantu batewe, abantu b'inkomezi cyane. Muzoze mwariye, mwari mu Auguste uzoze wariye. Na wewe
muzoze mwariye muzodufasha akazi kandi n'ukuri Imana yo mu ijuru izobahezagira n'abadafise ibyo bajya ndabasengera muronke ibyo mujye muzoze mwariye hanyuma dukubita ibisigo kuva azero gushika ku mwisho batuveko turagomba kwinjira mu gikorane turabandi bashasha. Haleluya. Hagarara gato ndabarangize dusenge rero turangize ndabareke umunota umwe ngomba ndabahezagira hezagira amaboko y'ibiganza byanyu umunota umwe ngomba ndabasengera umunota umwe gusa kuwa Mungu niho tuzokora ico gikorwa kidasanzwe. Ndabinginze mutumire n'abari kure baze ku munsi wa Mungu uno munsi nari nababwiye ko ari ukwigisha ni kujana na deliverance igendana ubutumwa message y'Imana nigendana no kubohora abantu mu buryo bufatika ariko inyigisho ibohora imitima. Ubutumwa nabwo burabohora cyane cyane bifatika kuko ubutumwa buba ari ibintu nyene by'umuriro na message mu buryo budasanzwe. Ariko ndabinginze ku munsi wa Mungu ndabinginze nawe uhora ukonda kugenda hahandi kuwa Mungu uzobura ndabizi nyemere udoze ibyo biganza. Mana nyaguhoraho se umwami wacu Yesu warampaye ububasha n'ubushobozi kwico nzorema kizoremeka lote pasike lole menetu uyu munsi twakoreye lo pasi mwijambo urakoze mwemuye hindura ishengero ryawe mu iki gihe turasi kivange cyo mu ishengero turakeneye abakizwa bubaha Imana turakeneye abasenga mu kuri no mu mpemu turakeneye abantu bahindutse bari mu rugendo bashingira intahe Yesu. None rero aba bantu ndasenga ibiganza byabo shetani yari yarabifashe shetani yari yarabiboshe ndasenge ubuzima bwabo ndasabye umugisha bahezagire banezereze bateturure bagwanire baha amahoro n'amafaranga bayica imitima yabo yipfuza. Ariko Mana mbaye ndasengera umunsi wa Mungu uzoba umunsi udasanzwe ibimugabize bimuguruke ababoshwe abapfuye mu mitima no mu mifuko no mu mibiri abantu ibyabo byose bitagenze neza uzobikorereko kandi uzompishurire ku rwego ruhambaye nk'uko wamishuriye muri zandwe zibiri. Kandi n'ubu ndabibona Mana nuko uyu munsi mbona abagwaye imitima ariko rero ndagushimiye iyi ndwi ndasenge umunsi wa Mungu nk'uyu munsi ndawusenge uzotwiyereke mu buryo bukomeye abari ngaha baze bumigwe n'abazoba bashitsi baze bumigwe babone ngo nukuri hano hantu hari Imana. Ndagushimiye kuzobikora ndagushimiye mwami umuntu wese aje mu iki kibanza ndakwinginze ndagukomeye amashi kubera ugomba kumutabara ndagufukamiye ukureho impamvu zose zotuma atazoboneka ukureho impamvu zose zotuma afatirwa n'ibintu bitandukanye unyemerere umuzane kugira yakire igitangaza ciwe unyemerere umuzane uzovugane nawe mu buryo bwa prophesy mu buryo bw'ubuhanuzi mu buryo budasanzwe azove ngaha nk'uku kwezi kw'indwi twinjiye mu kwezi kw'igiharuro cyawe bisigura ukwezi kw'indwi ni chiffre yawe igiharuro gishitse c'Imana. Ndagomba mwiyindwi ya mbere y'igiharuro gishitse c'Imana ku munsi wa Mungu uzodushikiriza igiharuro cyacu mwami. Ku munsi wa Mungu ukwezi kw'indwi uzoshitse ivyo utari bwashitse kuko twinjiye mu kwezi kw'igiharuro c'indwi kandi igiharuro c'indwi bimbere yawe ngo ni igiharuro gishitse. Hari ibintu byari byaranse gushika uzobishitse mw'uku kwezi kw'indwi. Tera haleluya unyemerere uiteka Imana ivyo tutari bwashikemwo kuwa Mungu tuzobishikemwo ivyo tutari bwabone ivyo twari turindiriye igihe kirekire mu giharuro gishitse ku munsi wa Mungu uzobidushikanemo. Mana turagushimiye kutugiriye neza mu izina rya Yesu.